Gukoresha nabi uburyo n'itunganywa ribi ry'ihiganwa ryo gusiganwa mu miduga benshi bita rally nivyo vyoba bigiye gutuma umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ayo mahiganwa utemererwa kuyatunganya kuri incuro y'ibihumbi 2026. Amakuru ava muri bamwe mu bahora bitabira ayo mahiganwa avuga ko baza bamenyeshejwe ko iryo higanwa ryari risanzwe riba mu kwezi k'umunani ritakibaye kw'itegeko ry'umugwi mpuzamakungu ukurikirana ivyo gusiganwa mu miduga Federation Internationale d'Automobile FIA. Silas Pacifique Nsaguye arongoye umugwi w'igihugu ujeje gutegura no gutunganya rally kuva mu kwezi kwa Ndamukiza 2025 yoba yarakoresheje nabi uburyo bw'itunganywa ry'amarushanwa mu Burundi kandi ko amabarabara adatunganijwe neza. Abagendesha imiduga isiganwa bakazohora baja gusiganwa mu mahiganwa yo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bamwe mu badandaza canke bene amazu yakira ingenzi bamenyesha ko iyo nkuru bayakiranye umubabaro mwinshi kuko bahora bahungukira igihe cose iryo higanwa ribaye mu kwakira abavuye kure aho baheza bakanadandaza cane bivanye naho iryo higanwa riba ryabereye. Abandi bahomvye ni abadereva bitabira ayo mahiganwa kuko bituma bashobora gupima ubushobozi n'inguvu bakoresheje kugira bashike ku ntsinzi. Tubibutse ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 ayo mahiganwa yari yahuje ibihugu vy'u Burundi, Ubuganda, u Rwanda, Kenya, Tanzania na Zambia. Ingenzi zikaba zari zaje ari nyinshi mu Burundi. Uruganda rwa Radio RPA ntiturashobora kuronka Silas Pacifique Nsaguye arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutegura no gutunganya isiganwa ry'imiduga mu Burundi ngo agire ico ashikiriza.